umugambwe mushasha bari bahaye uburenganzira bwo gukora ari wo CNL utwagwa na Gatongwasa wari umaze amezi make. Abantu bakaba bari bashobora kwibaza ko uyu mugambwe wari muto atabantu bari kuwitaba, umugambwe uri ku butegetsi ugakora ukora nka wonyene. Cyatangaje rero nuko abantu bawitabiriye kurusha abantu basanze ari benshi. Iyo migambwe rero bibiri, umugambwe uvuga uti ibintu bigiza guhinduka, umugambwe uri ku butegetsi nawo ukavuga uti twe twabashikanye kuri ibi na biriya. Ibyo bintu bigatuma abantu badashaka batakunda intwaro nkuru nziza baca bagenda kwitabira wa mugambwe CNL nawo wari usanzwe ufise abanywanyi benshi. Ukongera ko nuko hari imigambwe myinshi yafuswe, imigambwe nka MSD, imigambwe nka Iprone yaciwemwo buce buto, hari imigambwe itakiriho abantu batakigiraho baje kwitaba. Abo bose rero bitabira CNL babamwo batabamwo muga barawitabira kubera ari umugambwe bavuga ati dushaka impinduka kandi abantu bose barafise ikibanza muri iki gihugu, impunzi zigize gutaha. Ibyo byatumye abantu baba benshi mu kwitaba imyiyamamazo bwa mbere. Uko imyiyamamazo yagenda yatera imbere niko byaboneka ko iyo migambwe ibiri niyo bitangana umwe uruta uwundi. Bamwe bavuga bati turabaruta, abandi turabaruta. Urumva abantu kwihiganwa ryari rikomeye kandi ritabayemo imvururu nyinshi, naho hari abantu bapfuye, naho atari abantu bake bapfuye. Ibintu ntibyari bikomeye ku buryo abantu bagira bati turafise icizere cy'uko ibintu bishoboka guhinduka, na ya demokarasi tutari tukicemera turaronse aho ducisha, kaba kababaro cyaba ico dusaba, turaronse aho ducisha tuzogenda. Abantu barazindutse, abantu umuntu atari yizeye, abantu batari bagitora, abantu bakuze, abantu bato barazinduka. N'abatagira amakarata y'imigambwe baragiye kuko bamwe bagira bati niko karyo bampaye mu gutora. Mbese aya matora yagiye yahavuye asa, bamwe na jewe twibaza ko amaye matora yasa n'amatora y'igihe batora Ndadaye 1993. Nk'umunyamakuru wayagereranya ute nuko byagenze mu 2015? Ntaho bihuriye kubera amatora yo mu 2015 yabaye hari imvururu, hari amasasu, hari ubwicanyi, hari manda itemewe na bamwe, ishigikiwe n'abandi, hari abantu bahora mu ibarabara, hari impunzi ibihumbi 500 ico gihe. Urumva yuko ataho bihuriye. Ibi bintu urabona birimo byerekeza hehe? Ayo mahoro wavugaga n'ubwo bwitabire bwo gutora, urabona impande zombi zizakira ibyavuye mu matora ntihagire imvururu zikurikiraho? Yoba byiza batubwiye hakiri kare bakerekana ico bita za PV, bo tubwira ukuntu byagiye biragenda ku ikomine canke ku mitumba kugira abantu bashobora guteranya bamenye ico bahagurukiye. Ku bwawe rero ubona iriya tariki ya 26 ari kera? Mbona ari kera. Hazoba hamaze kuvuga ibintu byinshi, hazoba hamaze gufatwa abantu benshi, ko n'abapfunzwe ejo ntibari bake bashika amajana ngahe. Nibaza ko botunyarukiriza, hari ico bita resultat provisoire, umuntu akamenya ivyo ari byo, bakavyemeza, bakabitangira n'ivyemezo, bakerekana n'ayo mapeve. Aho watoreye uragenda ukaraba ijwi ryaho aho ryaroye, tukabona aho basinye, ababigize, abayahagarariye aho basinye, abamandateri. Umuntu wese ntasubire kuja gutora igipango ngiye kugorana mwene wabo, yabonye kwijwi giwe aho riri, ntagire ico yitwaza. Niko amahoro aza, nico gituma demokarasi baho. Ni ukuvuga rero ko ubona ko mu by'ukuri amahoro y'u Burundi muri iki gihe ashingiye ku itangazwa ry'ibyavuye mu matora vuba na bwangu. Baramutse babitangaje uyu munsi, ubona uruhande rwo rwose muri ziriya ebyiri zihanganye kurusha izindi rwabyemera? Umuntu kuja gutora wibaza ko ushobora kwibwa, uwo babuze n'amahoro, ayo mahoro ntayabariho. Ikintu kibiza gukorwa nuko bahagararira amategeko, bavuge bati zana umuntu aho ijwi ryiwe yarishize agende kuri iyo nzu yatoreye ko aribone, bacita PV, hanyuma baharura izo PV zose ziduge zishike i Bujumbura. Nta muntu atazi guharura uno munsi, hariho uburyo, hari abavyigiye, vuga bati amajwi yabonetse naya, uwutsinzwe atahe, uwutsinze nawe yigine mugabo ntatsindeho abatsinze. Agatorwasa asa nkaho yatangiye gukeka ko amajwi ashobora kwibwa. Nkurikije ibyo nabonye ku rubuga rwa Twitter ejo, asa n'uvuga ati ibizavamo nibitadushimisha tuzajya mu rukiko. Kuki yumva ko ibizavamo bishobora kutamushimisha? Hari impamvu nyinshi. Agatongwasa kuva ava mu ishamba yaratotejwe. Urumva baramwirutse ko mu 2010 bagomba kumufata arabacika, amara imyaka 3 mu kinyegero ata muntu azi yararagaruka. Agarutse basanga bamwatse umugambwe, baramwirukana mu mugambwe, baha amafaranga abandi bantu bagira amatora atariyo, baramwirukana.
amara imyaka ingahe atagira umugambwe, arasubira ubu yasubiye uwundi mugambwe, basanze afise abantu benshi, niyo batabarusha abantu, afise abantu benshi ku mitumba yose, niyo mugambwe ufise abantu benshi bapfunzwe, niyo mugambwe ufise abantu benshi bishwe, banyurujwe, baborejwe igufa. Ni ibintu vya misi yose vyabaye nk'ingeso ya leta, canke ni ibintu bisanzwe wumvise ngo bafashe umusenere barakubita canke barapfunga, bisigaye ari inkuru ya misi yose. Uko kutemerana nibaza ko biva kuri ukuntu abayeho n'ivyo yaciyemwo, n'ukuntu atizeye inzego za leta.